Uwo munyagihugu ariko aratabarizwa n'umuryango wiwe azwi kw'izina rya Ntirandekura Innocent batazira Ramazani, avuka ku mutumba wa Kibande zone Cendajuru komine Gisagara mu ntara ya Buhumuza. Ntirandekura Innocent batazira Ramazani yafashwe ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022, afatirwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi, aho baciye bamuzana ubutarariye mu gasho k'ibiro bikuru vy'iperereza i Bujumbura impande ya Katedrale Regina Mundi. Aho naho yashikanywe ku itariki ya 21 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2022. Kuva aho umuryango wiwe n'ababanyi bararondeye mu busho bwose, mu nyuma niho baronse amakuru yuko Ntirandekura Innocent batazira Ramazani afungiwe mu gasho k'iperereza kandi ko yahohotewe ubuzima. Ariko aho hose abo mu muryango wiwe ntibari barekuriwe kumukubita ijisho. Kw'igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2024 baramukuye mu gasho k'iperereza i Bujumbura bamujana mu ntara ya Gitega kuburanishwa na sentare nkuru y'iyo ntara. Uwo munsi nyene ngo niho yumva ico yagirizwa. Muri dosiye yiwe akaba yasanze yagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba. Ku itariki ya 28 ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2025 niho yari gusubira kumvirizwa na sentare nkuru ya Gitega, ariko iyo tariki ntivyakunze ko yumvirizwa kuko yaciye asubizwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura. Kuva ico gihe ntarigera yumvirizwa n'ubutungane, kandi nabo mu muryango wiwe ntibarekuriwe kumukubita ijisho. Ni mu gihe k'uyu wa kane vyari bitegekanijwe ko azakumvirizwa na sentare nkuru ya komine Mukaza, ariko abo mu muryango wiwe batumenyesheje yuko atawe bigeze bazana kuburanishwa. Abo mu muryango wiwe bafise amakenga yuko uwabo ashobora kuzimanganirizwa ubuzima nariryo atawurekuriwe kumubona, bagasaba rero kumushira imbere y'ubutungane yagiriwe n'icaha gihanigwe, yera naho arekugwe yidegemvye.